Okay. Filime yacu nati itanguranye ni umupolisi bano ni ba polisi usanga banyanyasa abantu babahohotero ugasanga rimwe ratwara ibintu byabo kugahaga uno mugabo yaciye yinjiramo agatega atavuga ati navyo kunyanyasa wanu nyanyasa abene gihugu umupolisi agiye kumwataka abene gihugu bahise bafata umupolisi baramutwara ko umupolisi yagiye araka yavuga ati ntangora niwe nzoguhikira hano kano gakobwa nako bakitwa ano uno mungu yagafasha avuga ati we narakurekodinze ifoto y'ubusa kuri ivyo rero wambaye ubusa kuri ivyo rero bisabwa uzompa umuzigo urabikosha arizo umunara wanje kugira nzokubabarire naho ubundi nutampa nzocera ni video yawe ndayishira ku mutandao abantu bose bayibone uzomaramara umukobwa yasigaye ababaye cyane bamurekodinze video umungu yamuhaye randevu avuga ati ku mugoroba ndaza kuza kandi bisabwa ntuze kubipenga umukobwa yaramuhamagaye ariko umukobwa kumbe yari yahamagara nyina wiwe gahungu gatangura kuvuga ati wahamagaye na nyina ko wawe muri byo nshaka kumpa agakobwa katanguye kumusaba imbabazi na nyina wiwe amusaba imbabazi avuga ati kuri nutubabarire iyo video ntavuyishira habona umukobwa wanje yambaye ubusa agahungu karapyaso umukobwa acatora uruhira cita agakubita mu mutwe yahise atora telefone atangura kuyije cyangara yihondagura kubera ni irimwe ibimenyetso yuko kare kambaye ubusa bahejeje bace bagenda kukabyura kakagabo barakavyura baca basanga kapfuye yo akagabo kamaze gupfa bace bafata umwanzo wo kugenda kukazika mu kinogo cari kiri impande y'inzu baragenda barazika kugira barabe ko bozimya ibimenyetso ariko harugwana rutoya gwarababonye gwana rutoya muri bo papatashe yazibonye mu nzu hameze nk'atameze neza bahita bamwiganira uburyo ibintu bimeze so yaraje abaho bazica umuntu ariko umugore yatanga kumubwira ati none twaba twakoze nabi kumwica umugabo yavuze ati ujya muhungu ni ngombwa yari gupfa kubera ibintu yakoze ntabwo ari byiza afise ingeso mbi kuba mwamwishe ntangorane ntimugire ubwoba mugore wanje hano no kurondera uburyo dushobora kuzima ino kesi kubera ndabona ni kesi ikaze no mukobwa yacavuga ati iyi ni kontake y'imodoka yarafise kuri ivyo rero iyo modoka nukuraba uburyo sinzi uburyo twayigenza papa yacavuga ati ntangorane iyi modoka nyimbiriho reka ndabe yuko no yikorera akantu batanguye kuzimya ibimenyetso n'izimukadi umurongo umugabo yacha butora ashagenda kuraba ahantu ho bari imodoka hano naho ni kaga police kari kumwe nabandi bantu kaga police kamwe kavuga ati we nangorane nzoguhigira umugabo yagiye atora imodoka ya modoka ya kagagabo ayikoze ko aramu yacivuga ga police kagiye kuraba kaci kabona umengo ni VJ no mugabo yitwa VJ tangura kuba ati Jesse VJ injiye mu modoka ariko uno mugabo bari kumwe yavuze ati wapi je ujya muntu nawe nigeze mbona neza no muze yavuze ati nawe nigeze mbona neza VJ yashishije imodoka ni ngombwa agende kuzimya ibimenyetso imodoka yitwaye kure acagenda agura n'igisimu kugira zo gushiramwe yarayini kugira abantu nibayi tracking bazoce babona ahantu herereye yahise agura acasaba na resen hanyuma acafata wa murongo ashira muri gwa rusimu barasoma cyagenda acaruta mu modoka igiye mu Burundi kugira bazokurikirane signo babone yuko ari imodoka yamwiregera mu Burundi yacafata kaka modoka ka wa muhungu umwe yapfa ahita agenda agakiriza magiya ahita gaterera mu mazi kuri ivyo umugabo arazimije ibimenyetso yaciye asubira muhira kugira pange umuryango wiwe wabwira ati ibintu byose byatunganye ariko ibimenyetso ndazi bazotangura kudoriya usange barimo baratubazabaza ibibazo kuri ivyo rero yatanguye kubapanga avuga ati wowe bazobaza wese azokwishura nkuko yatanguye kubestara kugira polisi niza ntibazohave bacanganya ibintu kubera ubusakashatsi amo bupererezi ni makabuzoba yatanguye kubatwara ahantu kure na kure abagenda barishisi kugira agenda kure abagenda mu hoteli kugira ashobore kuzimya ibimenyetso kandi ahagiye uyu munsi yacavuga ati mumpe lift yuko nahaje jumva yagenda aratandukanye kugira nibakora ubupererezi bazobone yuko yari ahantu mu kugikiroro ubwana burimo buroka bwabonye ya modoka biba ngombwa yuko buhamagara polisi je bakuye y'imodoka ari umupolisi commissioner akimara kuzuye umugore yabonye imodoka ari y'umwana wiwe kumbe jya mwana bishi yari umwana w'umupolisi batanguye gukora umusako barasaka hose ariko runo polisi gwatanguye kwikeka runo ni gwa polisi gwamwikeka ubwambere uvuga ati ujya se VJ yinjije imodoka gwatanguye kwibuka kumengo gwari gwamurungurutse kuri ivyo gwatanguye kuvuga ati rero ngoma manze ndamuronde ndabe yuko yoba ariwe gwaceruza ahantu VJ akunda kunwera gahawa rutangura kwivugisha ati hari imodoka yatowe kandi hari
muntu turimo turakeka. Vijay atangura kumva urugabo rwivugisha ibyo yacyamera nk'ugize ubwoba ahita arahaguruka kugira yigire kubera no rugabo numwe aravuga ati ubushakashatsi burimo arapererezwa kandi uwabikoze ndibaza tumutamubona. Wabonye Vijay ameze nk'ugize ubwoba mu kiyo Vijay acafata umwanzuro wo kugenda aheze ruvuga ati ndagufise bana. Kwagiye rubwira umupolisi mugenzi we, ariko umupolisi mugenzi avuga ati nta bimenyetso ufise. N'umugabo gwavuze ati ariko je ndabizi, ariko n'umupolisi yavuze ati nta bimenyetso ufise. N'umugabo gwavuze ati ntango renzo rondera ibimenyetso kubera biramonekana niwe nubwo babiboneka arimo aratambuka akafise ubwoba. Yasubiye inyuma kwestari abana biwe kubera yamaze kubona umenga ibintu vyakomeye, batanguye no kumukeka, yatanguye kubestara kugira bose bazokwishura ibintu bimwe. Ngaha abapolisi batanguye kubaza batangura kubaza wa mukobwa anu wa mukobwa wa mugabo, baramubaza ati mujya muhungu muzinanye hiki bantu bavuze ko ari ko yari yajiwanye, ariko n'umukobwa yatanguye kuba ati wapi ujya nta mimenyerano dufitaniye ntabwo yigeze azi wacu. Batanguye no kubaza umugabo nawe ni muremure aguma hakana umugore nawe mukubaza wapi, bose bahuriza hamwe batanguye kumeka ifoto bavuga ati imodoka yato, ariko bose baguma bavuga ati ibyo bintu ntavyo tuzi. Baje babwira wa mukamishona wa mugore nyina wa mwana, batangura kumubwira ati umuntu arakaze ntitushobora no kumukuramwa amakuru. Uno mugore yavuze ati ntangorane nanje ngo manzoze ino case ndayifatira kubera ndabona umenye ngo mwebwe murajenjeka. Umugabo yaguma yesitara abana biwe babwira ati ibintu byaremeze kunuku muzovuge ko mwaraha ibintu bimere bigende neza cyane. Baba bagiye kuri televiziyo baguma bishura n'ugwana rurishura neza. Uno mugore yaragurutse avuze ati wapi bino bintu dushobora kuvyanganira, reka duhindira umupango wo kubaza kubera ndabona tugumije muri inzira bajya abantu bafise ubwenge nyimba ari bo bana bikoze usanga tutabacinze ntibo vagubyemera. Bace bagenda kubaza ahantu hose ujya mugabo yagiye araca hamwe yagenda zarasabana amareseni barababaza ati nujya mugabo mwaramubonye yego yaraje arajyanye baciragenda byarabacanze. No mugabo avuga ati ntangorane ubu ni gukoresha rero inguvu kubera ndabona umengo byo kwinginga birimo birateba byanka. No mugore yacyafata umwanzuro wo kugenda arabazana kugira nyina babaze neza abara batwara mu modoka kugira babaze neza umwana wiwe ahantu ari, kubera umugore ntabwo arimo arashaka kuvyemera kandi yumvise ujya mu polisi amubwira yuko uyo no mugabo yamubonye yinjira mu modoka yiwe. Kuri ivyo rero umugore no gutohoza wanse n'ingumu nyine yajinyice kugira ababaze, yatanguye kubopora. Umugabo arakubitwa abana batangura kubona so wabakubitwa abana batangura kubona nyina wiwe bose bagira ubwoba, ariko no mugabo yavuze ati mwe ntimugire ubwoba barakubiswe umuryango wose, ariko nta numwe yigeze avugisha ukuri. Ni ngombwa bagume ku ijambo ryabo. Bahamagaye umuhungu w'umugenzi wa wundi yapfa, batangura kumaza nemeze gute. N'umugabo yavuze ati jijoro rya mbere nzi yuko yari afashe ko ifoto ujya mukobwa yagiye muri toilette akamufata yambaye ubusa akacaza kumutisha akavuga ati rero nzocana utampaye umvyurisha umunara nzoca ndakurega. Kuri ivyo rero umukobwa nico mperuka umuhungu avuga ngaragiye ngo uyu munsi ngari buze kuryamana nawe ibindi ntavyonze. Umugabo n'umugore baricaye muhira batangura kwimbira kumva umwana wacu nibije akora yafutura abantu kugira arabe ko yojamana nabo. Batanguye kwimva ati numpaka nubundi bajya bamwishe bashobora kuba bamwishe bakaca bazimya ibimenyetso. Hanyuma umugore yaje mara ya pili yaje ubwa kabiri kugira arabe nyine mpaka bamubwira umwana wawe ahantu ari, kubera yamaze kubivumbura arazi bano nibo bamwishe kugira bashobore kuzimya ibimenyetso. Hari umupolisi ngani mwakubita makofe yaje no kuri guno rwana wagwana we nawe urabona ko twari muto yakwita so wawe nawe nitwo tugomba tukugire. Ngwana batanguye kugira ubwoba nange bagombanye pole bafashe basohora abavyeyi hanze kugira ugwana nago batangure baruminye kugira rushobore kuvugisha ukuri, ariko umugabo yumvise umwana hanze munzi ari mwarakubitwa biramutangaza cyane. Aya bavyeyi umukobwa na nyina batanguye kuba ati papa tuvugisha ukuri, ariko papa yababwiye ati ntimuvugisha ukuri hano twebwe aho twavuze ingingo yacu nijya nyene ntavyo guhindura. Aheza kanya babonye umwana asohokanye n'abapolisi. Umwana yemeye kubivuga kuko ntashobora kwemera kuguma akubitwa n'abavyeyi bakubitwa nkuko. Umupolisi yabwiye Vijay amubwira ati we ntugire ubwoba umwana yamaze kutubwira twamukubise turamukubita neza ubu yamaze kutubwira ukuri. Kuri ivyo rero we tuza umwana yabazanye hamwe bazikira wa murambo barimba hano umugore avuga ati yo umwana wanje baramwije bamuzikira hajya hano naho umuryango ufise ubwoba, ariko Vijay aguma babwira ati ntimugire ubwoba Jemfisi agakinimba nikiniye. Barazitse kumbe bahise babuna wa murambo. Umuvyeyi yarikanzira umwana wanje nabamuziritse bahita bamushira mu umuvyeyi yararakaye kubera abonye umwana wiwe ahantu ari. Ariko bagihwamburura basanze ari imbwa. Vijay kumbe yakinye umukino udasanzwe basanze ari imbwa bari baziki hajya. Kuri ivyo
umupolisi yaje ngo we wadukiniye umukino, umupolisi acaje kugira ibintu by'ubujinga abene gihugu bahise bamwataka batangura kumukubita, abapolisi bahise bahunga bava ngaha. Abapolisi baje gusaba imbabazi VJ bavuga ati twakugiriye nabi nubwo tuzi yuko umwana wacu ubifizemo uruhari, ariko twebwe umugore wanje agiye kwegura mu kazi, twigiriye hiyo mu bindi bihugu. Kuri ivyo rero aba ari wewe uzi ko barabigiriye umwana wacu, wotubwira ukaduha umubiri w'umwana wacu tukagenda kumuhamba. Ariko VJ yarabyaza atangura kuvuga ati umwana wanyu iyanyumvira ntabwo vyari kwigira bimubako. Barabizi ko ari we yamwishe ariko nta bimenyetso bafise. Filime nayo yahereye. Bye bye, kora subscribe, like na share kuri runo rubuga rwacu Agasigwe TV1.